mwana kwatekanye ikirere cyo kuri wa gatanu igenekerezo rya 20 Ruhuhuma mu mwaka wa 2026. Mu gitondo hitezwe ikirere kiri mu izuba n'ibicu bike bike mu ntara ya Buhumuza hamwe no mu Kirundo mu ntara ya Butanyerera. Mu bindi bice bisigaye vy'igihugu hitezwe ikirere kiri mu bicu vyinshi. Ahazobakanye gusumba handi ni mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera aho ibipimo vy'ubushuhe bizobe kuri degrees Celsius 12. Ku muhingamo naho hitezwe imvura mu gihugu cose. Na hazoba hashushe gusumba handi akaba ari mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura aho ibipimo vy'ubushuhe bizobe biri kuri degrees Celsius 28. Mu gitondo hakaba hitezwe kwizuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga iminota 10 rirengeye igihe cy'isaha 12 zirenga iminota 22 z'umugoroba. Amakuru atekanye ikirere mwategura n'igwejebu agarukiye hano bakoye cyane kuyakurikirana.